munsi kugira ngo tubayagire bujejwe intwaro mu ntara ya Ngozi ku bibazo bikora cyane ku buzima bw'abenegihugu. Ivyo bibazo navyo bijanye n'ikibazo c'isukari, ikibazo c'amazi meza, ikibazo c'umuyagankuba n'ikibazo kijanye n'ibitoro. Ku bijanye n'isukari, mu minsi iheze haragiye haribonekeza ingorane mu gisata c'isukari, mbere kiranavugwa ko n'amajambo menshi. Kuva aho rero dutanguriye amabanga, igisata c'isukari carasubiwemo. Twaciye dushiraho umugwi wagutse, uwo mugwi uhurikiyemwo bose, harimo n'abaserukira abadandaza, n'abaserukira ibisata byose biraba ubuzima bw'intara, harimo n'abaserukira ibiro vya Buramatari. Buramatari araheza agahabwa icegeranyo gusa. Uwo mugwi rero niwo uheza ugakorana, ugatanga iyo sukari uko iba yabonetse, kandi igatangwa ku makomine yose. Nta komine n'imwe itaronka uko tuba twayironse hose, iba nyinshi amakomine yose arashikirwa. Ubu turiko turabayagira, turafise amakuru yuko muri komine zose uko 9 zigize intara ya Ngozi, isukari yashitse mu mazone yose kandi iriko iratangwa ku giciro cashinzwe na leta. Ivyo nivyo mushobora kuja kwirabira, nico gituma twabahamagaye kugira muhe ijambo n'abenegihugu mubabaze iryo bagona ku bijanye n'isukari. Hariho amakuru yaciye ku mbuga ngurukanabumenyi avuga yuko isukari ariko iratangwa kuri bajya bagura nk'enke yoba idakwiye. Twarabanje turasohora urwandiko tubagabisha, ariko duca dutuma abo dukorana bamaze kugenda kubiraba basanze atari byo. Rero tuboneyeho kano karyo ko kubeshuza ibyo byaciye ku mbuga ngurukanabumenyi. Si byo, isukari iriko iratangwa, uguze ibiro 2 bamuha ibiro 2, uguze ibiro 3 bakamuha ibiro 3. Duca tuboneraho rero n'akaryo ko gusaba abanditsi iyo nkuru yuko mu gihe batubafise ayandi makuru ngo bayadushikirize, bo bibeshuza. Tukanabasaba yuko mu gihe mwumvise inkuru muza murabanza kwitura abajejwe intwaro kugira ngo tugire ico tubibabwiye ko imbere ko muvyandika, kugira ngo mwirinde kwa muri ko murabeshuza inkuru mwashikirije. Ikibazo kigira kabiri gihanze abanyengozi, ikibazo kijanye n'ibitoro. Nivyo igihe dutanguriye amabanga hariho ikibazo c'igitoro kidasanzwe, ariko ubu nagira mpumuriza abanyengozi yuko ico kibazo nagifashe mu minwe, kandi yuko guhera mu ndwi iza iki kibazo kitazoba kikivugwa mu ntara. Guhera kuno munsi turaza gupakira amazutu maritiro 22,000 yose agenda mu ntara ya Ngozi. Ivyo ni ibitoro vy'amazutu ku munsi wa mbere. Guhera ku munsi wa mbere hariho izindi station zibiri zizozana essence amaritiro ari hagati y'30,000 na 40,000. Ico kibazo rero tukabona yuko turi kumwe n'abandi bajejwe igisata c'amasoko ntanganguvu, tugiye kugihagurukira gose kugira ngo intara ya Ngozi ntiyame mu ibibazo vy'igitoro. Tukifuza yuko kibonetse cotangwa neza, ariko duce tugabisha kandi abariko barakinyegeza bakigurisha kuri magenda. Twaramaze gufata ingingo yuko uwuzofatanwa igitoro naho izoba litiro 1 azocanwa vyisunzwe amategeko. Hariho abamaze guhanwa bavyumva umengo n'umugani, ariko twarashiye umurongo utukura tuzokwihanganira abantu na bamwe bariko bahungabanya ubutunzi bw'igihugu, kuko abantu banyegeza igitoro kiretse ko ari abansi b'igihugu ko bishobora guturira bene igihugu, baba bariko barahungabanya n'ubutunzi bw'igihugu.
mudufashe rero guhimiriza abenegihugu amaradiyo yanyashika kure kugira ngo ibi bintu vy'uko abantu bazaranyegeza ibitoro babivemo. Intwaro ntacyo itariko irakora kugira ngo tubahe igitoro gikwiye. Hariho igisata kindi gihanze abenegihugu b'Ingozi, igisata kijanye n'amazi meza. Muri iki gisata kuva dushikirijwe amabanga twicaye, komine Gacikanwa yari imaze igihe kitari gito idafise amazi. Barafise amazi kuva ku munsi wa gatatu, ubu bariko baravoma, amazi yarasubiye kuboneka. Komine Busiga yari ifise ingorane mu bice vyo mu mihigo ko atamazi bari bafise, nabo nyene amazi yarayabonetse, pompo yarabonetse dufatanije na muri Ahamer. Ubu ico kibazo caravuye mu nzira. Komine Mumba yari imaze igihe kirekire naho nyene atamazi ifise, pompo yayo yarabonetse. Abakozi bari ku kivi bo muri Ahamer, tukabizeza yuko indwiza itazohera bataronse amazi. Nivyo rero turiko turakora mu gisagara ca Ngozi. Hari ingorane idasanzwe y'amazi, naho ikibazo gihari nuko amazi aza mugabo ntashikire abenegihugu. Aho naho rero twaratanguye kwimba imiringoti mishasha, kuko imiringoti ihari ifise imihora mito mito itwara amazi. Iyo nayo yabayeho igihe gisagara kitari bwaguke. Ubu rero turiko turashiramo imiringoti minini cane izoshobora gushikana amazi mu benegihugu. Murashobora kuja kuraba bariko barimba, uyibagira bakwize ibirometero 2 bimba, hanyuma duce dushiramo iyo miringoti abenegihugu bashobora kuruhuka batangure kuronka amazi. Si ivyo gusa, turiko turiyumvira yuko twavuga n'ishirahamwe Ibibazo kugira turabe yuko ikibazo c'icikagurika y'amatara bituma amapompo ataduza amazi neza, ubu twocicarira kandi turafise icizere dufatiye ku vyo batubariye. Ndageze ku kibazo c'umuyagankuba. Umuyagankuba utuma abenegihugu babaho neza. Hari haheze igihe kirekire abenegihugu bitangara batutoye ingorane yuko bafise umuyagankuba udakwiye. Bari bafise icuma kigabanya umuyagankuba kidakwiye, kimanura umuyagankuba mutoya, abawukeneye nabo bari babaye benshi. Ubu rero turiko turavugana, ico cuma baronse icuma kinini, twarakoranye na Regides bararonka transformateur nini, bariko barakora ibishoboka kugira ngo isohoke. Hanyuma mu ndwiza ndabaremesheje yuko bazoba bafise amatara, ibi vyo guhanahana amatara, bafise insyo zisekura ibitandukanye, barinda guhagarika kugira ngo abo muri leta bakore. Ivyo ntibizosubira guhera mu ndwiza. Muri komine Busiga icuma kigabanya umuyagankuba bita transformateur cyarahiye kwa kane w'indwi iheze. Byaratubabaje nyene. Aho hantu hari amashure, hari ivuriro, hari irerero ry'imfuvyi. Twaciye dukorana cane n'abajejwe igisata c'amatara n'amazi muri Regides ku rwego rw'igihugu, baca turosa iyo mashini transformateur. Iyo nayo rero ikaba izoshika mu ndwiza, yarabonetse. Abanyabusiga rero twabahumuriza nabo yuko tubitwararitse. Muri make rero turi ngaho ku neza y'abenegihugu bari mu ntara ya Ngozi baturagije, tubizeza yuko ataco tutazokora kugira ngo babandanye boroherwa. Murakoze.